ikigira kabiri biteho isuku. Kwitaho isuku nico kintu nyamukuru cotuma inkwavu zacu tuzirinda ingwara zitandukanye, kuko ingwara nyinshi inkwavu zigwara ziva ku isuku rike. Turabaramukije cyane bakunzi bacu muko muradukurikirana muri cya kiganiro cacu arico ku gatumba. Nkuko bisanzwe jewe ndakiremesha nitwa Niyonkuru Meshaki. No musi rero tuje kugira ngo tubaganirire tubayagire kubijaniranye n'indwara zishobora gufata inkwavu. Uvuga no musi tuza gushimikira ku bworozi bw'inkwavu. Mbega hariho indwara zitandukanye zishobora gufata inkwavu. Mbega nimba ziriho umuntu yozivuza gute, yovuza inkwavu gute canke yozikingira gute kugira ngo zishobore kugwara maze umwimbo yifuza ushobore kubandanya ugenda neza. Ni nayo mpamvu rero hano turi kumwe n'umutumire wacu akaba ari Nsabiyumva Jackson. Nsabiyumva Jackson mushobora kwidondora abariko baradukurikira? Murakoze cyane. Nitwa Nsabiyumva Jackson, nkaba umurimyi mworozi, nkaba n'umuhinga muri byo. Rero nabashimiye cyane kuri uyu munsi mwanyumviriye ko kugira ngo duhanahana ibyiyumviro nk'uko mubivuze ku kijanye n'indwara zitandukanye zifata inkwavu. Nsabiyumva Jackson, reka tubibarize, mbega hoba hariho indwara zisanzwe zifata inkwavu zoba ziriho? Murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije. Inkwavu co kimwe n'ibindi bitungwa byose ziragwara kandi inkwavu iyo zigwaye zirashobora kugupfana zose zigahera mu gihe gito cyane usamaye ntuzivure cyangwa uzivuze. Rero muri make inkwavu zigwara indwara nyinshi cyane, nyinshi zitandukanye, ariko hariho zikuru ushobora kuvuga, dushobora kwerekana ibimenyetso byazo kugira ngo aborozi babonye ivyo bimenyetso bace bitura abize canke se abanonosoye iby'ubuvuzi bw'ibitungwa babibafashemo hakiri kare kugira ngo ubworozi bwabo bw'inkwavu bugende neza. Akarorero ndashobora kuvuga indwara ituma inkwavu zigira ibibyimba ku mubiri, zikabyimba, usanga ibibyimba byabyimbye cyane. Hariho ibizamwo iyo bimaze igihe kinini utazivuye, cazamwo amashira canke se bikabyimba gusa ntihazemwo amashira, bivana n'imigera iba yateye ibyo bibyimba. Rero umworozi niyabona ico kimenyetso inkwavu ziwe kuri rumwe canke zibiri, azihute kurondera umuganga. Hariho izindi ndwara zituma inkwavu zimunguka amoya akavako. Yamaze kuvako ku gice runaka nko ku mutwe canke ku mugongo canke ahandi ku maguru, mwico gihe naho nyene iba ari indwara. Hariho iyindi ndwara twibita benshi bakunze kwita ngo ni ibirato gale de la paix. Ibirato ni indwara ifata inkwavu ikaza mu nzara, ikaza harigiza ku munwa, harigiza ku maso iyo inkwavu zamaze kuremba cane. Iyo ndwara rero izana ibintu byibumbabumbye bigomba kumera nkaho umenga n'umuceri batetse bahomako ku maguru y'inkwavu canke ku munwa, bigaca bituma rero kwavu rutangura kumererwa nabi.
bayita ibirato benshi, niyo twita gare dirape. Hariho n'inzoka. Inkwavu ziragwara inzoka nk'ibindi bitungwa byose. Inzoka rero kenshi ziva ku isuku rike. Ni kuvuga ngo woroye inkwavu utegerezwa kugira isuku rikwiye. Tuvuze isuku hariho gukubura n'imiburiburi kabiri ku munsi, hariho kuri kubaka bimwe bituma amaganga atagumaho inkwavu ziri, kuko ya maganga canke ajya ama dejection yazo, ajya amase yazo agumye aho ziba, nayo nyene atuma haza imigeri itandukanye, inkwavu zacu zigaca zigwara. Ahandi habera isuku hakomeye ni mu ndya uhereza inkwavu zacu. Si byiza guhereza inkwavu indya zanduye, zicafuye. Zicafura gute? Zandura gute? Uzanye nk'ubwatsi ukabugaburira inkwavu bukanye, harimo urume, harimo ivu ryinshi, umusenyi, canke wabubitse ahantu hatameze neza, kuko tuza kubika ahantu hakamutse kandi hejuru ntitubusanze hasi ku butaka. Rero inzoka kenshi muri make ziterwa n'isuku rike. Ibimenyetso by'inzoka rero kenshi uzosanga inkwavu zicibwamo, uzosanga zuzura inda, uzosanga mwajya amase yazo asohoka atagogoye neza, ugabona hazamo ibintu by'ibyatsi bitagogoretse. Rero mw'ico gihe inkwavu zawe ziba zigwaye inzoka. Inzoka rero ziri amoko menshi cyane, menshi ntitwayadondagura ngo tuyamare, canke se turashobora no kuvuga n'amazina y'izo nzoka, ariko ku mworozi tubaha ibimenyetso bikuru bikuru, babibonye baca bihuta guhamagara abazi iby'ubuvuzi bw'ibitungwa kugira ngo babafashe. Benshi rero bakunda kugwa mu ikosa ryo kwivurira, arico gituma baca batuma ingwara zateye mu nkwavu zidakira. Ntabazi ukuntu azivura, ntabazi umuti aza kuziha kungana, ntabazi urugero rw'umuti aziha canke ubwoko bw'umuti ari bukoresha, agaca yivurira. Rero muri ico gihe ingwara z'izo nkwavu bica bituma zidahera. Hari izindi ngwara twita ibihushi. Ibihushi ku nkwavu, ibihushi ndafata ku mutwe, ku mugongo, hakavyimba nyene ibintu bisa nk'ibintu byumye, bimaze kuza mw'ico gihe ukwavu rwagwaye ibihushi. Rero izi ngwara zirandukira, ziva ku nkwavu zikaja ku zindi, kandi izi ngwara zimwe muri zo, hariho ingwara zimwe muri zo zizanwa n'ibindi bikoko bikazizana mu iyororero. Akarorero, utunze inkwavu si byiza na gato ko ahantu utungiye inkwavu hama hariko hitembereza imbwa canke inyabu. Ibi ni bikoko bizana ingwara nyinshi zitandukanye ku nkwavu. Ico kintu benshi ntibacitwararika, hari n'abandi batanakizi wanashaka. Rero imbwa, inyabu zirazana ingwara nyinshi cyane mu nkwavu zitandukanye. Rero muri make inkwavu zigwara ingwara nyinshi zitandukanye, ariko ku mworozi ariko arorora, icyo twovuga niyabona ibimenyetso nko gucibwamo, kuvyimba inda, ubuvyimbe bwo ku mubiri inyuma, kumungagurika amoya, guhishira ku munwa canke ku maso, kuguma gwitsemagura, kuguma gwiyagaza mu maso urukwavu. Ibyo byose ni ibimenyetso bikwereka ko inkwavu zawe ziba zigwaye. Mw'ico gihe rero uca wihutira guhamagara umuganga abizi abishoboye kugira kurabire ingorane ubworozi bwawe bwagize. Ariko
nubwo biri uko benshi barabona ivyo bimenyetso ntibiteho cyangwa bitwararike kuza guhamagara ababijejwe babifitemo ubumenyi, inkwavu zigatera ziremba zikanduzanya, gaca usanga muri ferme yawe ufise nk'inkwavu 20, 30 zigwaye indwara imwe. Ubwo rero n'ubusamazi bw'aborozi bamwe n'ubusamazi umuntu aba yasamaye cyane birinze bigera ku rwo rugero. Murakoze cyane, mwavuze ibijaniranye n'isuku y'ibyo zifungura haba muri bijya byatsi, ko umuntu mu gihe azigaburiye ibyatsi bikanye zishobora kugwara. Mugabo rero ndafite akabazo kamwe, twe twakuze twumva ngo urukwavu ntirunywa amazi, mbega byo bari byagira urukwavu nta mazi ruranywa amazi? Ego, murakoze cyane kuri ico kibazo. Mumbajije muti mbega urukwavu ruranywa amazi? Narigeze kumva igihe kimwe ndahantu mu buriro restaurant, numva umuntu batevye kumuzanira amazi aridoze ngo mbe ndurukwavu ko batama amazi. Abantu rero babayeho igihe kirekire bazi ko inkwavu zitanywa amazi. None inkwavu, reka nanjye ndakubaza, inkwavu zoreka kunywa amazi gute kandi navyo ari bitungwa bifise umubiri, bihema, bifise amaraso? Muri make rero inkwavu ziranywa amazi neza cyane kandi ku rugero rukwiye. Niyo mpamvu woro utegerezwa gutunganya ukuntu inkwavu zawe uzoza uraziha amazi. N'imiburiburi urukuze ukaruzanira n'imiburiburi inusu y'ilitiro ku munsi. Nturunwesha wowe utereka ngaho wororeye aho ruba, aho ziba ugaterekaho zo nyene zikanwa umwanya ziyakeneye, umwanya zizumva zifuza zikaza zikayanwa. Rero mboneyeho no kwibutsa abantu bahereza inkwavu amagranire. Granire kuziha inkwavu ntuzihe amazi, ziragupfana kuko granire murabona ko zumye cyane, zishitse mu mushishito w'inkwavu zica zifatana zigakora ikintu c'ikibumbe kimwe, bigaca bituma rero urukwavu byanka ko rusubira gufungura, rusubira kurya canke rusubira guhema neza, bigaca bituma inkwavu zipfa. Rero aya mazi tuziha zinwa atandukanye narya tuzihana n'ubwatsi rurya rume, sico kimwe. Niyo mpamvu rero inkwavu tubwirizwa kuziha ubwatsi bukamutse bwataye amazi rurya rume ataruriko, hanyuma tukaziha amazi yo kunywa zagenewe. Ni nayo mpamvu uzosanga n'inkwavu zitanga amaganga menshi, kuko urukwavu rumwe rukuze rashobora gutanga mililitiro ari hagati y'160 n'170 mu masaha 28. Rero ivyo bica bifasha cane no kubakenera amaganga yazo, bigafasha n'inkwavu mu mibereho ya misi yose. Murajije kutubwira ibijaniranye n'indwara zitandukanye zifata inkwavu. Unaho bashaka mutubwire mbega inkwavu none zovugwa gute? Imiti yihe nk'umworozi ushobora guha inkwavu mu gihe yabonye ibimenyetso bimwe bya zirya ndwara mwashoboye kutubwira? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Muti mbega zigwaye twoca tuvyifatamo gute, twozivura gute? Muri make inkwavu zivugwa mu buryo bubiri. Dushobora gukoresha iyi miti twita iy'ikizungu canke tugakoresha imiti twita iy'ikirundi. Rero iy'ikizungu ni imiti ikoreshwa nyinshi, usanga ari ifu bagashira mu mazi bakazinwesha. Iyindi usanga ari iyo batera mu rushinge. Rero kubera ko bitokorohera aborozi bose kumenya gutera inshinge no guca bamenya urugero rw'umuti bahereza urukwavu, nico gituma tubasaba
kwihutira guhamagara umuganga yabyize izi nkwavu zitarasinzikara. Ariko hariho imiti y'intango dushobora kubwira abantu bashaka guhereza inkwavu. Hariho imiti y'inzoka dushira mu mazi tukaziha. Turashobora kuyikoresha tutarinze guhamagara n'abaveterineri, tugashira mu mazi zikanwa. Mw'ico gihe nta ngorane, ntaco byica. Ariko nk'imiti isaba gushira mu rushinge ugatera, iyo mu by'ukuri bisaba kuhamagara umuntu abizi yabyize, kuko niwe abazi urugero rw'umuti aza gutera uko rungana, naho aza gutera ahariho, kuko urushinge ntibapfa aho baruteye. Ico rero kuba twubwira umworozi ngo ace atera urushinge canke azana umuti acaruha we ubwiwe biragoye cyane. Yosaba inyigisho zagutse cyane zo kubigisha kugira ngo babimenye. Ariko ku miti y'ikirundi yo irakinga cyane gusumba kuvura. Niyo mpamvu dusaba kuyihereza inkwavu zacu zitaragwara. Ni canco muri make. Twovuga akarorero nk'imbuto z'ipapayi ni nziza cyane ku nkwavu. Urazisya, urazisekura, ukazushira agafu gake gake mu mazi uza guha inkwavu zinwa. Twovuga nk'imbuto za moringa, twovuga nk'amababi y'umusoma. Amababi y'imisoma, imisoma benshi barayizi, ajya ni meza cyane iyo wayagogoye neza yumye, ukayashira mu mfungu mu ndya uhereza inkwavu, arakinga indwara nyinshi cyane. Amakara, kugogora ifu y'amakara yose n'imiti ikinga indwara zitandukanye ku nkwavu. Ariko naho nyene ntuziha byinshi, uragereranya ukaziha bikeya bishoboka, kandi ntuziha buri munsi. Uratora nk'ikiringo runaka ukaziha nka rimwe mu ndwi canke rimwe mu kwezi, gutyo uzosanga inkwavu zawe zigumye zifise amagara meza. Ariko ivyo niwaja kubikora zagwaye ziremvye, uzorindira ko zikira zigupfane. Rero mu ijambo rimwe icokorwa, inkwavu zacu zamaze kurwara, twihutira guhamagara ababizi babifitiyemo ubumenyi, niho bitaduhombesha cyane. Murakoze. Turiko turatera tugana ku musozo w'iki kiganiro cacu. None ka Jackson, ushaka kutubwira rero muri make ubwire abariko baradukurikirana kajambo kamwe wotekerera aborozi b'inkwavu? Ego, murakoze cyane. Akajambo notekerera aborozi b'inkwavu nuko buri wese yoroye yokwitaho gusuzuma gukurikirana inkwavu ziwe buri munsi. No kuvuga ngo ntihahere iminsi 3 adateruye urukwavu rumwe agenda agumviriza, agwihweza mu nzara, ku munwa, ku mubiri, arukorakora yumviriza ko atangorane rufise. Ico ni ikintu ca mbere twobwira aborozi ko bakwiye kwitwararika buri munsi. Ikigira kabiri, biteho isuku. Kwitaho isuku nico kintu nyamukuru cotuma inkwavu zacu tuzirinda ingwara zitandukanye, kuko ingwara nyinshi inkwavu zigwara ziva ku isuku rike. Rero ibi bintu bibiri mvuze, isuku no kugendura neza, ukorakora ko wumviriza, uzihweza, uraba ibimenyetso zifise, uraba uko zifashe, ibyo nibyo bintu nosaba ko buri wese yoroye yokwitaho, kitwararika gukora buri munsi. Nino ngaha ikiganiro cacu ku gatumba kigarukiye, uko mubizi jewe niko ndakiremesha nitwa Niyonkuru Meshake. Tubibutse yuko twari kumwe n'umutumire ari we Nsabiyumva Jackson. Twizere yuko nitwasubira kubakenera muzoshobora kutwitaba kandi. Ego, murakoze cyane, nanje ndabashimiye. Umwanya wose muzonkenera
nzobitaba kandi namwe ndabashimiye kuba mwashoboye kudutumira. Murakoze kandi twongere dushimire mwese mwariko muradukurikira. Tuzosubira guhurira mu kiganiro nk'iki, twibutsa kandi kugira subscribe kuri televiziyo yacu ariyo Vyuka TV, mwongera mutumirira n'abandi bagenzi banyu kugira ngo babandanye bakurikirana ibiganiro biryoshe na Gahwane.